abantu bagaca urubanza bafatanije n'ibisuma kuri parike mu Buterere bene Buterere nande hariyo Buterere nande na Mutimbuzi na Kinama Buterere Mutimbuzi hariyo umugwi w'abamarfeteur umugwi w'abasuma bari bamatongo bari batukira kitu hanyuma bagaca bakora iki bagaca bagenda ati sentare formalisation dufasha rero uwogiriye acara higa impapuro z'amanyanga yerekana ko aho hantu ari gwiwe amaze kwerekana ko aho hantu ari gwiwe hanyuma baca arahagurisha ubwa mbere amaze kuhagurisha ubwa mbere nyamuntu Jimmy arabimenya abimenya kijya mu bahuza agiye mu bahuza baraburana abahuza barahahagarika bamaze no kuhahagarika baca batanga opposition yuko aho hantu hakiri mu matata atarahera atarahagiriye hanyuma mu nyuma giriye kugira akoreshe amatora mu manyanga aronka amahera yo gukoresha yaciye ahagoresha ku nguvu. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi guhariranira gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Twaheruka kubabwira ukuntu ivyavuye mu matora vyatanzwe mu buryo bwatangaje abanyagihugu. Ivyo bintu tumaze kubivuga ko ntivyahindutse ahubwo aho kubikorera ko biboneka yuko bariko bakoresha inguvu kugira ngo babishire mu ngiro. Ivyo navyo rero bishobora kugira ingaruka mbi kuri abo batware bazoba bagiye muri ayo mabanga, kuko abanyagihugu bashobora kutabayoboka kuko nta kintu kibabaje nko gutwarwa n'umuntu uzi neza yuko utatoye yagiyeho ku manyanga. Nivyo ujiriye yari yarose amanota make hanyuma mu nyuma sepi ikamuha amajwi menshi akaba ari wowe wa mbere yaraturondeye atubwira yuko twobeshuza ivyo twari twavuze ngo kuko ngo sivyo ngo yararekaramye. Ariko turamubaza duti none wowe kubera iki wari wakuwe mu mabanga kubera amafuti wakoze hanyuma ukagaruka? Ico nta nyishu iboneka neza yakiduhereye kuko yoba yatubwiye yuko yari yarenganijwe. Ariko tugerageje kuraba amadosiye akwirikiranwa ko tukabona yuko ivyo bintu birimo igipfungu cane. Rero twaramwumvirije, ariko abanyagihugu bobo basanzwe bazi n'ivyo akora riranika. Bavuga bati aho ivyo bintu bigira mu ngiro abo batware bakaja mu mabanga bati ntituzobayoboka kuko sibo twatoye. Reka tubanze tubumvishe rero ibi bintu biriko bibera ku Buterere, muce mwumviriza n'ijambo umuhuza wa kino gihe yavuze kuvyerekeye amatati y'amatongo ari ku Buterere, aho abantu biba bandi ku mugaragaro kandi bagatako bakabitwara no muri sentare ubwo busuma bakaburegariza. Voilà aho ubusuma bwemegwa n'amategeko. Urumva ahantu tugeze. Ahora abanyakubaha twebwe abanyagihugu bo kumubone turiyamirije kandi turasubiye turayemereje kandi turavuze ko tutazopfa tuvyemeye ukuntu amanyanga yabaye ku vyerekeye amatora y'abakarikiye, ingene mu gutora amatora yagenze neza, igihe cyo gutora twaritoreye neza ku mugaragaro kandi tutora ku mahoro, nta manyanga yigeze aba dutora uwitwa Bukuru Amuri. Ariko hageze aho bafisha muri ijyanyuma muri sepi habaye amanyanga arengeje, aho umuntu twitoreye atariwe batumanikiye batuzaniye uwitwa Manirakiza Giriye. Uwo Manirakiza Giriye nawe ni umunyamanyanga ku maparasera, ni naco gituma catumye bamukura yahora atwaye amaze gukora imyaka 13. Nico gituma bamukuye kubera amanyanga yakora arenze mu kugurisha amaparasera y'abantu mu guhohotera abantu. Uwo Manirakiza Giriye n'ubu ndiko ndavuga hariho urubanza ruri muri parike Ntahangwa
ntahangwa rw'iparasera y'umuntu yagurishije parasera y'umuntu yagurishije yitwa Jimmy. Iyo parasera Bobanirakiza Jimmy niwe yayiranze, niwe yari chef de quartier ico gihe, niwe yari n'umukomisiyoneri. Aca yirangira uwo Jimmy arayigura atanga amahera ya avance, hasigaye aho yoza n'iyindi muri ca kiringo nyene. Jimmy uwo jiriye aca apangana n'uwo Gakusi, aca mubwira ngo kugomba uje mu Rwanda reka izi impapuro ungirire impapuro byitwe ko nahaguze, uriya ntaco azovuga nzomutsinda we ko utazogaruka. Rero uwo jiriye aca arahiga impapuro z'amanyanga, yerekana ko aho hantu ari gwiwe. Amaze kwerekana ko aho hantu ari gwiwe, hanyuma baca arahagurisha ubwa mbere. Amaze kuhagurisha ubwa mbere, nyamuntu Jimmy arabimenya, abimenye akija mu bahuza. Agiye mu bahuza baraburana, abahuza barahahagarika. Bamaze no kuhahagarika baca batanga opposition yuko aho hantu hakiri mu matata atarahera, atarahagiriye. Hanyuma mu nyuma jiriye kugira akoreshe amatora mu manyanga aronka amahera yo gukoresha, yaciye ahagurisha ku nguvu. Ni naco gituma nyine ho yaciye agira ishavu, urubanza rujyana muri parike Ntahangwa. Ubu rero niyo rukiri, kandi aho hantu haramaze no kugurwa. Turiyamirije kandi turasubiriye yuko botuzanira uwo jiriye Manirakiza. Twebwe ntituzokwemera ko tumuyoboka mu gihe ariwe batuzaniye kandi ariwe twatoreye. Turasabye musanteri n'abajejwe gutanga amakete bayahe uwo twitoreye, bayihe uwo twitoreye niwe twemera, atari uko twebwe ntituzopfa tubyemeye. Murakoze kandi turibaza yuko mwotwumvira mukashira intaha ishize kuko amatora yagenze neza, ariko ingene babihinduye hageze kumanika ntabyo tuzi. Muriyumviye mwese ingene bipanze. None abantu b'Imana, iyumvire namwe, amanyanga aragaragaye, amatora yarabaye ku mugaragaro, ariko ibyavuye mu matora biza bicuritse. Abanyagihugu barasemerera bati ibi bintu yereka sivyo, ibi bintu ntituvyemera. Urabandi bahohoterako. Murumva aho ibintu bigeze. Abanyagihugu barinze bavuga ngo ivyo azokora azobikora ku gatwe kiwe, twebwe ntibituraba, ntituzomuyoboka. Ivyo bintu bisigura iki? Murumva yuko ibintu ari ibintu bibi cyane. Nimwumvirize nyene parcelle. None kera Jesse numva ko abo bantu aho nyine barafise urupapuro nandikiye chef de quartier rwo gutangiriza iyo parcelle kwiri mu matati. Turindiriye Gakusi we yagurishije bavuga ko yagurishije ahantu kabiri. Uravyumva? Niwe turindiriye. Urabona ko no mu cegeranyo abahuza batwumbirije bavuze bati genda nimba mukeneye kuburana Gakusi abahe procuration muburane na Jimmy. Iyo procuration twararidiriye, ni navyo na telefone Claude ndamubwira, arambwira ati wewe ongera kandi wibutse urubanza. Hanyuma baza niyo procuration imaze umwaka wose. Ikindi naco urazikorokoye nakubwira ati iyi procuration ntayo bashakura nka gusa nashaka kubemerera kuko ajyana n'abanyamanyanga. None igihe yari ino ko babonanye kata procuration yabahaye kandi yari ino bakarindira kagenda, numva kari amanyanga. Kandi abahuza aravuze ati kubera ko bikiri mu manyanga ntihagire igikorwa na kimwe kihakorerwa. Wumva ivyo bintu yaciye aza kugira. Ubu rero ngira mugana ntuze n'abahuza ko je nibonzi nibo twitwayeko ajya maborne, hanyuma waguze tumuronde asubizwe amahera yiwe. Waguze asubizwe amahera yiwe. Wegerageza undonderere rero umuntu yoba yaraguze, tumumenye, tumubwira ati burya naho waguze woje gusaba amahera yawe, ti n'uwa mbere yaraguze arasubizwa amahera yiwe hakiri kare. Kifashemo ico kintu rondera uwo muntu we yaraguze n'inimero ziwe tubimubwire hakiri kare. Murumva ibintu kayemwe. Uyu mugabo jiriye murumva yuko ari muri dossier y'amanyanga akoregwa mu maparcelle. Ngiyi convocation ya mbere ntayo yitavye. Iyi ni convocation igira kabiri. Ubutungane buramukeneye. Reka ndababaza, umuntu bigaragara yuko ari mu manyanga,
abanyagihugu bakaba bamuzi muri ayo manyanga, hanyuma convocation ikaba igaragaza yuko aronderwa n'ubutungane kugira ngo yisigure kuri ivyo abanyagihugu bamwagiriza urwo rudandazwa rw'amaparisere. Ibi bikaba vyiyongera kwikugwa ryiwe, kandi murumvise yuko umunyagihugu avuze ati mwikugwa ryiwe n'ibi vy'amaparisere vyarimwo. None abantu b'Imana, uyu muntu yogaruka kuba umukandida gute? Iki nico twamubajije, arabura uko cishura. None boba bamugomwe ku bushinga ntahe bwiwe? Hari ibintu vrema uvyiyumviye ko wohava usanga ugize n'ikizunguzungu. None nimba baravye mu mugambwe, boba barabuze uwundi mushinga ntahe atagirizwa ibi bintu vyose twumvise, canke basanze umushinga ntahe arijiriye gusa? Nimwumvirize rero ibi bintu muza gusanga bihuye cane n'ibi umuhuza yavuze. Kubera iki ivyo bintu vyoguma bibandanya bikaguma bibandanya ibi bintu twobibamwo gushika ryari? Vya bintu bama bavuga tuzohava dusanga ari vyo, tuzohava dusanga abasuma ari bo baguma bafata intebe y'imbere, ari bo baguma baza imbere y'abandi. Izi ngorane twari ko turababwira ziri mu bice vyo ku Buterere. Reka mwumvirize. Abantu bagaca urubanza bafatanije n'ibisuma kuri paritse mu Buterere, bene Buterere nande hariyo Buterere nande na Mutimbuzi na Kinama Buterere Mutimbuzi, hariyo umugwi w'abamarfeteur, umugwi w'abasuma bari bamatongo, bari batukira kitu. Hanyuma bagaca bakora iki? Bagaca bagenda ati sentare formalisation dufasha. Ubusa umugabo ahera ku ba escrow ukabananye no muri sentare, itongo ry'umuntu bagatwara, inzu y'umuntu bagatwara, umuntu bakentimida agahunga. Twumvikane abana. Urumva muri ntahangwa hajeni ko mu gitabene gihugu tubona twebwe turi nyuma ndambara raporo yose yavuze n'akamaramaza ariko none akamaramaza koruha kagahera ryari? Muri ntahangwa ni itware za Kamenge zose murabona, za Kinama, zande n'ahantu hanini, kandi hari ingorane nyinshi. Nababa escrow bose batembera baza barentimida abantu niyo bava. Voilà, murumva yuko aka gace karimwo ingorane nyinshi. Ngibi ibintu bitatu ngoma ndangirizeko vyabaye. Ubwa mbere bahinduye ibyavuye mu matora. Ivyo navyo bibazwa sepi. Kubera iki bahinduye ubushake bw'abenegihugu? Kubera iki batemeje iby'abanyagihugu bagize? Aha niho bahagiyemwo vya biturire bivugwa. Voilà, aho umuntu afise amahera usanga ari wafise ijambo. Ica kabiri, kubera iki abantu babogojwe mu mabanga canke abantu bakurikiranwa ko amanyanga bigaragara? Kubera iki abo bantu basubira kuba bakandida ngo baje gutwara abandi, ngo baje kurongora abandi? Iyi ntiyo bari ya systeme de la médiocrité. Voilà, twarabivuze mu cigwa duheruka gushikiriza. Voilà, la promotion de la médiocrité. Nivyo umukuru w'igihugu amaze kuraba ukuntu yari yabogoje uwahoze ari buramatari wo mu Rumonge, igihe yari atowe ngo abe umusitanteri, yaravuze ati oya ntasubira, kubera hariho ibimukurikirana, hariho ivyo yagize nabi, ahubwo yoba aronse akaryo ko gusubira kubikora. Voilà, kubera iki ngaha ku Buterere umukuru w'umutumba cyangwa umushefu do quartier yari yabonetse mu manyanga? Kubera iki yogaruka kandi hariho amanyanga aboneka nyene agikurikiranwako? Reka ndangirize ngaho. Ababijejwe muciyumvireko, imbere yuko mutanga ayo makete agena abo bakuru b'imitumba mu mabanga, iki kintu muciyumvireko. Iyi ngorane y'aba banyagihugu mubanze muyitorera umuti, kuko
muhohoteye ko muza gusanga murimiye kugwire. Iyo udashigikiwe n'abanyagihugu n'ivyo ukora ntibiheza ngo bigire umugisha. Aka kamo k'abanyagihugu ntimugafate minenegwe. Ibi bibazo mubikurikiranire hagufi imbere yuko abatowe baja mu mabanga. Reka tubifurize umunsi mwiza. Ahasigaye reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuro ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ariko birababaje, murabona sentare vrema aho abantu bava guca urubanza, jewe narumiwe. Umuntu akavyora umwana akaba viole, hanyuma bagafata umuvioleur bagaca bamurekura muri chambre de conseil, bakamurondeza bagasura ngo bamufate, agasanga bahengerero violeur ari yarahunze, baca urubanza atari hari, baca baramweza, haba hasigaye kikabaje. Umuvioleur yaciye ahunga, baca baranyaruka gucira urubanza atari hari, acarera murumva soke sa represent cyo acarera. aha baruciye sino bavuga amazina bariyizi, muga murumva ko ari ibara. Nukuvuga baragarukanye bamuvioleur, baramufashe baramugarukanye bati ha turamufashe, twamufashe, bamushikanye ati iyi kopi yaratsinze urubanza, mumufunga gute? Cyo kibazo inama nshinga amateka, inama nkenguza amateka, abantu bose bacagifata mu